kisha akasema mulugha ya Kirundi. Nimeandika ile maandiko, nimeyaandika mwa hiyo usiku. Niliamka nikachukua bike nikayaandika, nikasikia sauti nasema, Kiremba ni soko y'amazi y'ubuzima buzakwira isi yose. Nikapita natoka mwa ile maono. 1991 aneno nanteye muri 1991 naragiye ahantu hitwa Mukabera. Igiye ahantu hitwa Kabera hariya Mukabera kulikuwa mama moja naitwa Mariamu. Hari umufasoni umeitwa Mariamu. Mariamu akaniambia, imani kuhaye izina. Mariamu yambariye ngo imani iraguhaye izina, kandi imani ikuhaye ingoni. Kandi imani ikuhaye ingoni yo kuragira indama z'Imana. Ngoni yo kuragira intama yego. Ariko uzogera mu bibazo byinshi cyane, ariko imani izo kuweza imbaraga sukunesha. Basi nshaka kusohoka, arambarira, ariko uzirinda na madini. Uzirinda na madini. Gomba kugenda mugabe igihe uzohava uzogabe na madini canke uzirinda na madini. So kwirinda madini canke amadini au amashengero atandukanye. Uzirinda ako kantu ukafate kandi ukashira ku mutima. Umye ugishire ku mutima. Amen. Ndaziko harigiye uva hano wewe ni Mpantekote igiye uri hano, ariko kushika mu Bujumbura ukareka Pantekote ukigira mu tundi twawe. Ntahengira Kamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kuntera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Tunamshukuru Mungu, turashima Imana, tumefika kwetu, twashitsi wacu, tumefika nyumbani, twashitse muhira. Usiku ya jana nilisema mule, nijoro ntavuze, nimelala kule, naraye harya, naraye pale nimelala, nikasikia mtu akafungua mlango ya shambre. Njamye na numvise umuntu yugurura icyumba. Niko mu maono nariko ndota, akaniambia kuja uone. Achambarira ngo nuzura abe. Nikatoka nikamfuata. Chandamukurikira ajabu, nikaona tukaja naye. Hanyuma tucha turazana, akafungua hii mlango ya kanisa, achayugurura miryango y'urusengero. Tulipofika pale ku mlango ya kuingia mu biro ya baba mchungaji, dushitse hajya mu muryango uguru ya habagirira inama, nikaona akanionyesha sema yangalia, nikaona muko kisima kabambi, kanisa yote ni kisima. Chandaraba nsanga mu rusengero rwose ni riba. Nikaona ni kisima. Bona hari hiriba. Ile kisima ilikuwa na maji meupe sana. Iryo riba ryarimo amazi yera yalikuwa ile bweupe ilikuwa inapiga mu mishale ya macho. Yari amazi atonganutse gaheza. Ile maji iko inatokota. Yari kwarabira. Ile maji inatokota. Ile maji inatokota. Yari kwarabira. Kisha nikasikia sauti katoka huku, ikasema, hapa nina mpango wa kufanya mambo makubwa hapa. Njanuvijiri vuga ngo aha hantu ndafitiye imigabo yo kuhakora ibitangaza. Nina mpango mkubwa wa kufanya hapa. Ati ndafisi ntumbere yo gukora ikintu gikomeye. Iyo sauti nikaisikia mara 3. Iryo jwi ryaje ubugira gatatu. Nikashituka. Ncandakanguka. Nikasema nini hii? Ncandavuga ntibi nibiki. Basi
Hiyo habari nilisema jana mule muibada ya twende ya twende. Iyo nkuru narayivuze je turi hamwe mule muibada ya twende sote Beroya. Nimesema ile habari. Tugende twese hamwe Beroya. Sasa usiku wa jana nijoro rero nikasema mimi sirizike. Sinicuza. Mimi sirizike. Jewe ntibikwiye ivyo numvise ari sitosheke. Ntibikwiye numva nikafanya maombi madogo. Ndasenga gatoya. Maombi madogo. Nasenza gatoya. Nikamwambia Mungu, ndabarira Imana, nataka uniambie nagomba umbarire ile mambo makubwa ivyo ugomba gukora yenye ulisema utafanya hapa. Ico gintu gikomeye ugomba gukora ngaha. Haukuniambia ni nini. Kutambari icarico. Umesema tu hapa una mpango mkubwa wa kufanya hapa. Wavuze gusa ngo urafise intumbero y'ikintu kinini ugomba gukora. Sasa nataka uniambie ile mpango ni mpango gani. Nagomba umbarire ico ugomba gukora ni iki. Hapo nikalala. Kuva aho rero njandaryama. Nikalala. Njandaryama. Ilifika saa 9 za usiku. Saa 9 z'ijoro zishitse. Wakaniripua pale kwenye nilikuwa nalala. Bacha barankura aho narindi. Sauti ikaniambia hivi. Ijwi rimbarira ngo aseme njoo sasa. Njoo sasa. Nuze rero. Nikasema mimi huyu. Nanje njamvuga nti njenda. Kisha akaniambia hivi. Hanyuma chambarira ngo aseme umekwisha kupafika. Njoo ilikuwa sauti ya kwanza. Umekwisha kupafika. Iki jambre ngo none wamaze kuhashika. Nikasema ndio nimekwisha kupafika. Ndavyemera ntegome nahashika. Kisha akasema mulugha ya Kirundi. Nimeandika ile maandiko nimeyaandika mwa hiyo usiku niliamka nikachukua bike nikayaandika. Nachiemzuka ndaandika. Nikasikia sauti nasema Kiremba n'isoko y'amazi y'ubuzima buzakwira isi yose. Nikapita natoka mwa ile maono. Hapo niliamka nikapita na kama tabike kusudi haya maneno yasinipoteye. Nikapita ninayaandika haya maneno. Mungu akanipatia vitabu, akanipa kitabu cha hesabu. Imana yakimpa akanipa kitabu cha hesabu sura 23 igice cha 23 aya yake ya 19 hadi aya ya 23. Kitabu cha hesabu guharura sura 23 igice cha 23 aya yake ya 19 murongo wa 19 hadi aya ya 23 kugeza ku murongo wa 23. Ayo maandiko nikayaandika. Akanipa kitabu cha Yeremia 47 chamana Yeremia 20 aya yake ya 7 murongo wa ndwi. Akanipa na kitabu ya Zaburi achani atmana Zaburi ya 76 76 aya yake ya kwanza murongo wa mbere hadi aya ya 3 kugeza ku murongo wa 3. Njoo vitabu vitatu amenipa. Hivyo vitatu basi matayarisho nilikuwa nimeandaa jana. Nikapita mimi nayafunga. Nikasema basi maana yake hii njoo Mungu ameandaa juu ya kanisa lake. Sasa aliye tayari basi anaweza kusoma. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Hesabu sura 23 aya ya 19 hadi aya ya 23. Guharura igice cha 23 ku murongo wa 19. Kama kuna yule amekwisha kuona anaweza kusoma. Nitasoma kwa Kiswahili baadaye, lakini wa kwanza tusomee kwa Kirundi. Naweza kusoma 23:19 haya guharura 23 ku murongo wa 19 avuga ngo erega Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremo. Ivyo yavuze mbega ntizobikora, ivyo yashinze ntizobishitsa. Raba nabariwe kubahezagira, nayo yarabahezagiye, nanje sinshobora kubihindura. Nta bigabitanyo
ibonye mu ba Yakobo, nta bigoryi ibonye mu Bisirayeli. Uhoraho Imana yabo ari kumwe nabo, muri bo haseserezwa impundu z'umwami. Imana yabakuye muri Egiputa bitwaje amahembe nk'ay'imbogo, erega indagu ntaco yotwara aba Yakobo, canke ubupfumu ngo bugire ico butwara Abisirayeli. None biravugwa ku ba Yakobo no ku Bisirayeli, ngwewe kuntu Imana yakoze. Amen. Amen. Kwa Swahili nasema hivi, tunasoma kwa jina la Yesu. Nasome mu Kiswahili Kitabu cha Hesabu sura 23 Uharuri igice cha 23 aya yake ya 19 murongo wa 19 hadi 23. kugeza kuri 23. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema, pale kuko virgili, hata litenda. Iwapo amenena, pia kuko virgili, hata lifikiriza. Tazama, nimepewa amri ya kubariki, yeye amebariki, nami siwezi kulitangua. Hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli, bali Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme i katikati yao. Mungu amewaleta kutoka Misri, naye ana nguvu kama nguvu za nyati. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni maneno gani aliyoyatenda Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Zina jumwami lishimwe. Aya ndiyo maneno Mungu amenipatia kusema na kanisa. Ayo niyo majambo Imana yampaye ngo mbalire ishengero. Lakini kabla tuzungumuze madogo, mbere yuko tuyagabikera, niko na salamu ambazo zimetoka huko Musenyi. Ndafise iganuke kuva Musenyi, kijiji au tuseme wale watoto wenu wenye kuwa kule walisema ni wasalimie. Abana banyu bali hali abantumye ngo ndabatashe. Sijue kama hizo salamu munazipokea. Sinzi ko mwakiriye izo ntasho. Vile vile pia jamaa langu na wao walisema ni wasalimie. N'umuryango wanje nabantumye ngo ndabatashe. Siwe pia kama hizo salamu munazipokea. Sinzi ko muzakiri izo ganuke. Sasa tutakapo tafakari kwa ajili ya hii maneno, rero tugomba kwiyumvira ku bw'aya majambo. Aya maneno ni maneno yanatoka ndani ya kinywa cha Mungu mwenyewe, na majambo yavuye mu kanwa k'Imana yonyene. Kama mimi sisahau, ndibagiye ile wakati nimeona kisima, nimeona kanisa imefanyika kisima, narahambo ni shengero lihindutse isoko kule kuma vitre kule hali ya hose. Niliona watu wanajaa, wanazunguka kule, wako na vyombo, kila mmoja iko na chombo chake, anahitaji aingie kushota. Nabonye shengero nini ya mundu wese afise ikintu c'ikivomesho kule ngambo ya mavitre kule. Watu wanahitaji kushota. Nabona abantu bifuza kuvoma. Inamaanisha kwamba hii kanisa ya Kiremba, isobanura ngo iyi shengero y'Ikiremba, hii misioni ya Kiremba, iyi misioni y'Ikiremba, Mungu ana mpango mkubwa kwa ajili ya misioni ya Kiremba. Hariho kintu kinini ya Imana sababu kama mimi nimejitahidi kuchunguza haya maandiko, yengerageje kuraba neza nimeona kuko mtu ambaye shetani ameinua nabonye umuntu kwa ajili ya kupiganisha baraka za Israeli. Nabonye umuntu Satani yahagurutse kugira ngo agwanye. Hapa ni majadiliano ya Balaki pamoja na Balama. Uko yazanye Mungu anasema Imana ivuze na Balama, genda wende ubariki Israeli.
kuko yavuze Mariya Baramu ngo genda uhezagire Israeli. Bariki Yakobo pamoja na nyumba yote ya Israeli. Hezagira Yakobo n'inzu yiwe ya Israeli. Bariki mchungaji wa Kiremba pamoja na kanisa lote la Kiremba. Mungu anasema hezagira inama yose ishengero ry'Ikiremba. Sasa kukainuka roho ya wivu, roho ya chuki umutima w'ishari ndani ya huyu ndugu Balaki. Muri uyu Baraki akaanza kumushawishi, atangura kugwisha Baramu, akaanza kumuterorize, agangura kumuzimiza, akatafuta kugeuza mipango ya Mungu, akagomba kugerageza guhindura imigabo y'Imana, kubadilisha mipango ya Mungu, akagomba kugerageza guhindura intumbero Imana yari ifite. Lakini huyu ndugu Balaamu akamwambia, mimi sina ile uwezo ya kubadilisha mipango ya Mungu. Haleluya. Ariko Balaamu aravuga ati jewe sishobora guhindura imigabo Imana yagize. Mungu alichunguza ndani ya Yakobo. Imana yaritegereje muri Yakobo, akakutana ndani yake hamuna ukabila, asanga muri Yakobo hamuna tribalism yenye iko ndani yake. Akachunguza ndani yake akaona hamuna uovu, asanga nta kicho kibi kirimo namba. Yakobo hakuwaendea wafumu, asanga muri Yakobo nta vy'ubupfumu birimwo. Israeli haikuwaendea wachawi kwenda inatafuta mizizi. Mungu akasema niko hapa. Imani sivuga iti aha niho ngorera. Mungu akasema niko hapa. Imani sivuga ngo aha niho ngorera. Anachunguza hii baraza. Imani yararafu. Usiku kama vile mchana anachunguza baraza. Na kibi kirimo. Usiku kama vile mchana anachunguza baraza. Nijoro n'umurangi araba muri yo. Anaanza kwa misioni anachunguza. Araba muri yo kinitegereza. Anaingia kwa masantre anachunguza. Kumurango n'umujoro garaba. Anaingia mu bubwiriza anachunguza. Garaba mu bubwiriza rwose aritegereza iraraba. Baba isirikile anaona watumishi wanasimama. Haleluya. Mungu anasema niko hapa. Mani chivugiti aha niho. Mungu anasema niko hapa. Mani chivugiti aha niho ngo hawajua milango ya wafumu hawa. Nta bifumu burimo. Hawajua milango ya wafumu hawa. Nta milango ya wafumu. Hawajua milango ya wapiga ramuli hawa. Milango ya wapiga ramuli ya bata. Hano n'abantu bagira kamari barimo. Habaone milango ya wapiga ramuli. N'abarimo bapiga kamari. Kwanza mchungaji wa kanisa numero 1. Harabo mwungere wa mbere, mwungere wa wazee wote. Anaona wote wanasimama hivi. Hakuna kauli mbili kati yao. Hakuna kauli mbili kati yao. Wanakulia pamoja, wananywea pamoja, wanaongelea pamoja. Mungu anasema niko hapa. Hapa ndio kwenye niko. Hata Balaki atainuka, hata Balaki atainuka, ataanguka. Na Baraki yo haguruka. Mungu yuko hapa. Mungu anatembea kwa kanisa. Imani irazunguruka mwishengero. Anasema Kiremba. Akavuga iti Kiremba. Nitaitumia Kiremba. Kiremba nzoikoresha. Wale wote wenye walichokea mu Pentecost. Kiremba nzoikoresha. Wale wote wenye walichokea kama Pentecost. Aba bose bavugiye mu Pentecost. Wenye walivunjikia kama mioyo mu Pentecost. Abantu baronye mu. Wenye walikufia kama Pentecost na bako mu Pentecost. Kiremba ndio atakuwa muganga. Kiremba nizoba. Kiremba ndio atakuwa muganga. Acha sana yale Mungu amesema ndani yangu. Yale Mungu ameniambia. Kiremba ndio atakuwa muganga. Ati Kiremba izo umuganga izobafasha. Mu nchi zingine Kiremba atatembea. No mu bindi bihugu Kiremba izogenda. Iko nenda natengeneza mioyo ya Pentecost. Kiremba izogerageza ko. Kiremba taenda Kongo. Kiremba taenda Uganda. Kiremba izogenda Kongo, izogenda mu Uganda. Kiremba taenda Kenya. Kiremba izogenda muri Kenya. Kiremba taenda Namibia. Kiremba izogenda muri Namibia. Kiremba taenda Zimbabwe. No muri Zimbabwe izoshikayo. Kiremba na kazi kubwa. Kiremba ifise igikorwa kinini. Kiremba na kazi kubwa. Kiremba irafise igikorwa kinini. Vijana mutulie. Vijana mutulie. Bistore ni mureme. Vijana musome. Ni mwige. Mungu anataka kuinua Kiremba. Imani igomba guhagurusa Kiremba. Kiremba anataka kuwa nasema.
kiremba igomba kuvuga kazi Uganda ikwaye ikiremba Uganda ikiremba igikorwa muri Kenya kimeze gute muri Kenya hari ibikorwa igikorwa mu Buganda kimeze gute igikorwa mu Amerika kimeze gute muri Amerika naho nyene igikorwa mu Belgique kimeze gute mutuhereze amakuru yo mu Rwanda mutuhereze amakuru yo mu Malawi kiremba Imana kiremba izo igomba Imana gikoresha iteruye ni Pentecote Imana ishaka gukora nayo Imana ihabu cyubahiro Imana nishimwe Imana ihabu cyubahiro Njewe ndi mwarimu wa homiletique mwe wigisha homiletique éducation chrétienne na religion comparée bagomba kwigisha nizo amakuru atatu nyigisha éducation chrétienne religion comparée hamwe na homiletique kwa religion comparée inyigisho zingereranyo ariyo madini mubona ayiye amashengero yandi ya madini mubona reka tuvuge katoya kwa mwaka wa 1991 aneno nanteye muri 1991 naragiye ahantu hitwa Mukabera igiye ahantu hitwa Kabera hariya Mukabera kulikuwa mama moja naitwa Mariamu hari umufasi numwe yitwa Mariamu akaniambia Imana ikuhaye izina Mariamu yambariye ngo Imana iraguhaye izina kandi Imana ikuhaye ingoni kandi Imana ikuhaye ingoni iyo kuragira indama z'Imana ngoni yo kuragira intama yego ariko uzogera mu bibazo byinshi cyane ariko Imana izokuheza imbaraga sukunesha basi nshaka kusohoka arambarira ariko uzirinda n'amadini gomba kugenda mugabe igihe uzohava uzogabe n'amadini canke uzirinda n'amadini so kwirinda amadini canke amadini aho amashengero atandukanye uzirinda ako kantu ukafate kandi ukashira ku mutima amen ndazi ko hari igihe uva hano wewe ni Pentecote igihe uri hano ariko kushika mu Bujumbura ukareka Pentecote ukigira mu tundi twawe muranyumvisha neza ukareka Imana ya Pentecote mu byumba by'amasengesho ni hariya bariko barakora ibi ukigiriyo Imana ntabo iri kumwe nawe amen kushika sinzi mu Burayi n'ahandi are Pentecote ukayikubita igipasi ukigira mutu wawe ubonye tudini turaho iyo religion comparée ni kintu kiereka amadini tofauti ico bita amadini tofauti tandukano y'amadini itandukano y'amadini wewe samashengero ariko no mujya budini urebe neza ugabe raba neza hano hari Imana nanone guverinoma y'u Burundi ni Kongo bavuga ko impunzi zose are subira hari njewe nafata umugore wanje n'abana banje tugende kushika hano umwana umwe fata uwundi fata njewe n'umugore wanje tukiturira mu nzu yande ya data amen Imana ishimwe Mungu haiko mtu Imana si umuntu kusudi aseme uongo si umuntu ngo abeshe Mungu si mtu Imana si umuntu kusudi ageuke kugira ngo aguma hindagurika
anasema. Imana ishobora kwigarura ivyo yavuze. Uko unatembea na uko na neno. Uragenda ariko ubifise ijambo. Unaenda Bujumbura uko neno. Ugende ugiye Bujumbura uko ijambo. Unaenda Kitega uko neno. Ugiye Gitega hari ijambo. Uko pale kwa Musenyi uko neno. Hariya Musenyi naho nyene hari amajambo. Kama Mungu hawezi kubadilika. Umenye ko Imana igahinduka. Hawezi kugeuka. Imana ntihinduka. Yale ambayo alisema lazima taitimiza juu yako. Imana ico yavuze yagusezeraniye izogishitsa. Kenya Mungu alisemaka. Imana yaravuze kupita miaka. Hanaho nyaka yorengana. Kupita miezi. Naho chamezi. Kupita masiku. Naho chimisi. Lakini neno ambalo Mungu amelisema ariko Imana yavuze atalitimiza. Imana yasezeranye izogishitsa. Yakobo hakuona muko uovu. Yabonye Yakobo sanga muri Yakobo nta kintu yasanze mu Yakobo atakindi kirimo nta buyira bw'ubuzunguruka bwarimo nta makorosi bwarimo bagumye Imana yabo. Mungu anasema kwa ile 23 yavuze kuri 23 izobishitsa atatimiza yale yote yenye alisema. Yavuga ngo ivyo byose yasezeranye izobishitsa. Nta numwe ashobora kuhindura. Nta numwe ashobora guhindura. Ndugu, nasimama namna gani? Wewe uhagaze gute? Batusomeye kwa ile Yeremia 47. Tusome muri Yeremia 47. Batusomeye pale kwa Yeremia 40. Yeremia 47 ile aya yake ya 7. Yeremia 47 ku murongo wa aya yake ya 7 inasema nini? Nena ndwi umurongo wa ndwi vuga gute? Havuga ngo yamara se woruhukute. Si hano Yeremia 47. 47 raba 47. Ego na sasa la okay. 47. Okay, d'accord. Yamara se woruhukute kandi uhoraho we yagutumye, kandi uhoraho ari we yagutumye. Yayigeze kurwanya Ashkelon nabo kwisesero ikiyaga. Amen. Amen. Hapa kwa Swahili nasema hivi, utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupatia agizo juu ya Ashkeloni na juu ya pwani? Bwana amekupatia agizo, utawezaje kutulia? Bega Imana yamaze kugutuma yakugezicukora woruhukute. Ikiwa Kirembe naweza kutanana na matatizo, nimba Kirembe yoshobora guhura n'ibigumye. Ikiwa Kirembe naweza kukutanana na vita vikubwa, nimba Kirembe yoshobora guhura n'intambara nini. Kwa sababu Mungu ana mpango na Kiremba. Nico gituma Imana ifise ivyo yategekanije kuri Kiremba. Vita vyote ambavyo muko munaona, ambavyo muko munapitia, kubw'ivyo izo ntambara muhura kandi mwumva. Wakati Mungu alimchukua mtumishi wake, igihe Imana yatwara umukozi wayo, sasa walifikiri kwamba ni nguvu zake ndio zinachunga kanisa Kiremba. Biyumviye yuko izo nkomezi ziba arizo zizigamye Kiremba. Wakafikiri kwamba badala ya yeye kuondoka Kiremba wataikanyaga. Biyumviriye ngo ko amaze kugenda Kiremba bazoyihonyaga uko bagomba. Biyumvira ngo bazoja barayisambura bahonye uko bagomba. Nguvu za Kiremba zimekwenda. Biyumvira ngo inkomezi z'Ikiremba zagiye. Aliyepeleka Kiremba amekwenda. Kuko bavuga ngo wararonge Kiremba yagiye. Haiko nguvu zake. Kisha Mungu kumchukua zile nguvu Mungu amezichukua akazileta akazitia mubaraza. Kuko yo Imana irashobora kumutwara mugabo za nkomezi yarafise ikacizizana ikazishira mu nama y'ishengero. Kachiguma yagarikirira mara Imana ikaguma ifise iyo ntumbero nyene. Atakayewaza badilisha mpango wa Mungu. Nta numwe rero afise ububasha bwo guhindura intumbero y'Imana. Mungu awabariki wazee. Imana ibahezagiye. Awaongezee nguvu. Mashujaa
Mungu awaongezee nguvu. Ibahe ingomezi. Mungu awaongezee nguvu. Imana bongere ingomezi. Umoja wenu na ushirika muwe sude. Muwe sude. Mufatanye n'umugume mufatanye. Watoto wa Kiremba njoo Mungu atapitia kutetea Kiremba. Mu bana b'Ikiremba Imana nizoshishikara kuvuga. Hapana Bulaya. Si Bulaya. Watoto wa Kiremba hapa. Njoo Mungu atapitia. Aba bana b'Ikiremba ngaho bacamwo. Si muri Swede namba izorashobora gukora bana bo ngaho bakoresha. Kwa kutetea imani ya Pentecoste Kiremba. Na Burundi yote mzima na nchi zingine zitasafiri kwamba Kiremba kubera Kiremba Burundi zohezagirwa n'ibindi bihugu bizohezagirwa. Watakubali kama Kiremba wana Mungu. Bazomenya batahure bati Kiremba irafise Imana. Watatafuta Kiremba. Inyuma y'intambara bazorondera Kiremba. Kiremba ndio atakuwa msaada. Kiremba izoba umufasha. Kiremba ndio atakuwa mshauri. Kiremba izoba umuhanuzi. Wende Kiremba. Genda Kiremba, genda uhanuzi Kiremba, genda uhanuzi Kiremba. Bazova mu bihugu bitandukanye baze. Bazoza. Ukifika Kiremba utafarijiwa. Bazobwirwa ngo ugende Kiremba ushitseho uzotabarwa. Mana nishimwe. Bwana watie nguvu. Imana ibongere ingomezi. Mushikamane katika imani. Ndimuganyige mu kwizera. Mushikamane katika imani. Ndimutaka canke mu buzima mu kwizera. Musiende pembeni ya imani ya Pentecoste. Ndimujimbande nimuciruhande y'ukwizera. Ndimuji inyuma y'ukwizera kwa Pentecoste. Muzima yuko hapa. Kuko nani ringa. Kama ni mahitaji uko nayo. Mu byo uba ukeneye. Unatafutia Mungu mu madini. Ntugende kurondera Imana murondera mu madini atandukanye. Ntugende kurondera Imana mu byumba by'amasengesho. Kwa Kiremba Mungu yuko hapa. Hani Kiremba Imana iraha. Taona mambo makubwa ya Mungu. Uzobona ibikomeye Imana izokora. Taona mambo makubwa ya Mungu. Uzobona ibikomeye Imana izokora. Mungu mzima yuko hapa. Kuko Imana ibubashira. Baraka zote za Mungu ziko hapa. Umugisha wose imihezagiro yose y'Imana iraha. Yuko hapa. Kama unafika kule kumusenyi kule. Ukitse hari Musenyi. Tangu tu tulipata Kiremba. Tumaze kumva Kiremba. Kulishafanyika miujiza hii. Ibitangaza bibiri byaramaze gukoreka. Ibitangaza bibiri. Na watu wenye wako pale walishayaona. Kandi baramaze kubibona. Baramaze kubibona hi Musenyi. Tukatambua Kiremba ina Mungu. Twaratahuye uko Kiremba ifise Imana. Mungu wa Kiremba ndio iko anatumika. Imana Kiremba ni iri kirakora. Mungu wa Kiremba ndio iko anafanya kazi. Imana Kiremba ikirakora. Unaweza fika pale, unaweza pata ushuhuda wa yale mambo ambayo Mungu amekwisha kufanya. Hamushitseho wocubona vy'ukuri yuko Imana ivyo isezeranye. Tukishapata parcelle na tunajenga. Twaramaze kuronka ikibanza turiko turubaka. Kanisa kabambi wa Kiremba. Ishengero urusengero turiko turubaka runini iyo turiko turatanga shule. Bila bilifanyika Kongo. N'amashuri tugomba kubaka. Bakongomani batapata nafasi ya kusomea pale. N'abanyekongo bazoronka kwiga. Bazoronka kubera Kiremba. Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Imana ibahezagire. Kuko mambo matatu Mungu ameweka hapa. Hariho majambo atatu. Mutayakuta mu kitabu cha Zaburi. Muri Zaburi ile 70. Zaburi ya 70. Tulishaisema. Twakivuze. Musome yale mambo mtayaona hapa. Haja muri 70. Aseme Bwana ameyafanya hapa. Zaburi 76. Zaburi ya 76. Zaburi 76. 76 moja yake hadi 3. Kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 76 inasema nini? Havuga ngo mu Bayuda Imana ni rurangiranwa, mu Bisirayeli izina ryayo rirahambaye, kandi Salemu niho hema ryayo, Isiyoni niho buvyagiro bwayo, niho yavunaguriye imyambi yo mu muheto n'inkinzo n'inkota n'ibirwanishwa by'intambara. Sela. Hapa kwa 76 aha muri 76 kwa Swahili nasema hivi, katika Yuda Mungu amejulikana. Mu Yuda Imana yaramenyekanye, irurangirana.
Imana yaramenyekanye Yuda atajitangaza hapa kwa kiremba. mu Bayuda, niko yaramenyekanye, niko kandi imenyekana Aseme n'ikiremba. katika Israeli jina lake kuu. Muri Israeli izina ryayo ni rikuru, ni rurangiranwa. Kibanda chake pia kiko hapa Salemu. Aha, aho Salemu ameweka kibanda chake hapa. Aha niho yasize, ameweka kibanda chake hapa, yasize inyubako yayo hano. Wale wenye kuwa Belgique wataona, abi mu Bubirigi bazobibona, Amerika, Belgique na penginepo wataona, abi muri Amerika bazobibona. Waite tu Mungu wa kiremba, bazohamagara Imana y'ikiremba. Mungu wa kiremba wataona, bazobona Imana y'ikiremba, babone ibikorwa bikomeye yakoze. Hata wengine Angleterre, hata wengine Australia, hata wengine kuswede, hata wengine wakiita Mungu wa kiremba mu bihugu bitandukanye bazohamagara Imana y'ikiremba. Mungu ameweka madhabahu yake hapa, kuko aha niho yasize uruhimbi rwayo ahikiremba. Kuna zingine madhabahu zinajengwa na mairisi, hariho imizi zibakwa na Satani, zinajengwa na mizizi, zibakwa, wanaleta mademo, wanaweka bazanibigwa mana bakubaki, akaba arivyo bakisha. Madhabahu yetu hakuna mwenye anaweza kutubadilisha hapa. Aha mu ruhimbi rwayo nta kintu na kimwe gishobora kuduhindura. Ni madhabahu yetu, uruhimbi rwacu, ni madhabahu ya baba yetu, ni Imana data wacu, ya familia yetu, ni imiryango yacu. Lakini madhabahu ya kiremba ni madhabahu ya Mungu mwenyewe. Ruhimbi rw'ikiremba ni ruhimbi rw'Imana yonyene. Amena. Mana ishimwe. Amena. Mana nishimwe. Amena. Mana ishimwe. Waimbaji mushikane mkono, abaririmbyi mufatane ukuboko, waimbaji mushikane mkono, shengero ryose mufatane ukuboko, vijana mushikane mkono, wote mufatane ukuboko, wamama mushikane mkono, abafasoni n'abashinga naye mufatane ukuboko. Mungu ana mipango mikubwa, kuko Imana irafise integuro nini ya hano Pentekote y'ikiremba. Watumishi muendelee kushikana mkono, bakozi mubandanye gufatana amaboko. Kanisa ni la utakaso, ishengero irafise ukwezwa, kikwazo hakina budi, nta gitsitaza kirimwo, hakina budi kutokea, nta gitsitaza kizokwigera kivangano. Izina rya Yesu gusa ni kujua matengenezo, gutahura matengenezo ndio dawa yote ya kwazo. Gutahura integuro Imana ifise. Naweza kukwaza, unaweza nikwaza, baba mchungaji anaweza kutukwaza, tunaweza kumkwaza, lakini njia ni moja, ni matengenezo. Umuntu yoshobora kutsitaza uwundi, abantu kumbura kagira n'ubundi cyo bapfuye, ariko igikuru nuko abantu baja hamwe bagatunganya icyo batandukanye, bagitegura. Matengenezo kwa waombaji, abantu arabasenzi bakaja inama, bagasubiza hamwe, bagasaba imbabazi. Tusiwe kauli mbili ndani ya kanisa. Mtaona mambo makubwa ya Mungu hapa. Muzobona ibikomeye Imana izokora. Parapande tapigwa, inzamba zizovugwa. Kanisa tunakwenda, nzamba izovuga nyimshengero igende, shanga rugiduga, bila huyu kuambia mwenzake uko wapi. Ata muntu numwe yigeza abari rubundi ngo mbega we wagiye he. Tunakwenda tuzokwigira. Pentekote kiremba atakuwa alishafanya kazi kubwa. Pentekote y'ikiremba yaramaze gukora igikorwa kinini, na kabla hizi kazi ambazo Mungu amepangia kiremba haijasifanya. Ishengero ndirizoduga Imana itarakoresha ibi yategekanije gukoresha ishengero ry'ikiremba. Na Mungu awabariki. Imana nibahezagire. Ni ujumbe tu tumepana, ni nubwo butumwa utanze tutahubiri kama Mungu atatupatia mlango. Igihe cyo kwigisha kuza kuvuga ijambo ry'Imana tuzoza. Tunashukuru baba mchungaji, Mungu akuongezee miaka ya kuishi, utulee na siye kwanza, si sai. Mungu abariki baraza yote ya kanisa. Imana ihezagire umurongozi mwungere, hanyuma n'inama yose y'ishengero. Imana nibahezagire. Mana turanezerewe, Mana turagushimiye, turavuze urakoze kukuri hano, turavuze urakoze kuza ishengero ryawe, turavuze urakoze kudukunda.
nuhabwa icubahiro mwami kuri aya majambo yose. Turashima integuro ufise ku bantu bawe. Ico uragomba mwami, uragomba ku muntu wese aca bugufi, ico uvuze akacumvira akagikora. Nico gituma wavuga Yakobo ukavuga ku Bisirayeli, ko kenshi waravuga bakumvira. Uragomba rero yuko natwe tuvuze tucumvira tukagikora. Hanyuma nawe ico witeguye, uriteguye guhezagira, uriteguye kuzama, kandi uriteguye kuzojana abakubaha, abagukorera mu bwiza, abagukorera mu bwiza, abagukorera. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.